intwari ibereye ndavuga ibintu bitatu bihambaye. Ndavuga abagi n'abatanzi b'igitugiro. Burya ikintu cyose kigira iherezo, kibwirizwa kugira iherezo. Niba hakirimo abibaza yuko kugira ngo akora ibikorwa byiwe byihute cyangwa aronke byinshi gusumba ibyo yari akeneye, ashobora kugenda gufumbatisha umutegetsi cyangwa indongozi runaka, ntabwo ari mu kizingo cyangwa mu kanyosha, yiyuhagire yiyugumure acire hanyuma agaruke atunganye neza kugira ngo atekereze aje ku murongo akorera bene igihugu. Icyo tuzogikurikirana nk'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, ariko hano muri mu ntazi bose nta kayira na kamwe kataze akarenge kanje murabe magabo. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, hariho bakawuko abanyunuzi basesagura ubutunzi bw'igihugu, kuva ku faranga, ku rupapuro, ku telefone. Buri bukakaka sinokita kora kajaju kandi ngira ngo byarabaye, sinobyemeza ntabibonye. Umunyabiro telefone yiwe yarafise mu biro yayikoresha agatelefone kwa ngo gushika naho ahamagara na senyera nakuru bose baraza telefone. Umugabo nakuruwe ko yatarabimenyereye agafata kumva akayishyira mu kwaha, akavuga ati mbega uranyumva? Kumbe kombina yashyize mu kwaha, yashyize mu gutwi no ku munwa ko navyaranze. Amayite muri onatera amahera akaguma agenda, uno munsi onatera leta iracahiranye. Abandi impapuro bagakura mu biro batwara muhira. Umusekreteri ariko aratapa, mwene nyinabo afise memoire ariko arandika akaba ariwe arimwandikira. Umukontabure bamutumye kurotira 100,000, ageze gutanga raporo agashasha w'igiharuro kimuka muri iyo amajana 9 agacakete n'ibindi nk'ibyo. Iyi bagashira mu ishu bamabena aho twumva bibereye. Ariko kandi ibindi atatugereza aho doratu Burundi bititi akazi kibaruka kuvuga amajambo menshi n'ukuvuga abandi n'ukuremeranya, mugabo ibikomeye kurabura sana na kimwe heje no kwisi gusa. Yo kunguka iki cyakungura iki gihugu niba tonze saa 3 agashaka saa 5. Ibi nebye nimba badashoboye ni mubashoboze muri muhabo, ni mubigisha. Ari ishuri ryo kwigisha irahari, ari kwera arahandi, ariko stage muzosabira abakozi banyu leta izoyibaha kugira ngo bakarishwe, abatabishoboye bakananirwa basubizwe n'abandi, ko abakwe gusarura nayo arahari naho ari menshi. Aho hari cyane n'akazi. Ikindi umwari bereye utunganiza bose ibyuko umucamanza arabyetuba akabwira arenganije umuntu wamukoma ngo je ndaruciko nibashaka kuragumbuza ibyo twarabisezeye. Umvikana abene igihugu barakeneye kurungurwa neza kuko n'abakozi. None muri abari ngaho gusa nimwe tugabura imwe wese nibeshejeho niyirisha n'umuryango wiwe. Tubahereyeho uvuga gukoreramo neza, batunganizwe neza. Byari ibintu bitatu. Nagira nti inyuma y'ikintu tuvuga ngaha twibusanye. Mbega muri umutekano bimeze gute? Mbega ibijanye n'ibimabere bimeze gute? Mbega ibijanye aho rero murazi yuko turi mu kiringo
cy'Imana. Iki kigo ni cy'Imana. Niba ari cy'Imana rero, Imana ni inkozi. Nacyo gituma leta yitiriwe leta y'inkozi. Imana ni inkozi kuko birari n'umuntu. Imumara ko umunsi wose umukora utaruhuka. Imara iminsi 6 ikora itaruhuka umunsi w'indwi. Ubwato bw'abana y'abantu babona ko baruhuka iminsi 4, iminsi 2 igize iyinga. Uwo muntu we wari inde ashaka kuruka gusumba Imana kandi ari iyinga byose. Mbega umwana w'Imana ko yakuze abaza nk'uko se yabaza. Wowe n'uwo urahambaye gusumba Yesu, urahambaye gusumba Imana kuri tokwa. Dukore rero nakari musaba mwiza mugasa kandi mfizi ntabitindira gasa. Niyo mwiza dusaba ari Imana. Imana ni inkozi. Imana ni inkozi. Aha mu Burundi icyo ukora ko cyose kiguha amafaranga. Uyu musenyi mubona ngaha usanze aho uyogera ibyago gusa ngo bari bashyize ngaha ku Burundi. Aha n'amahera yacu ufashe tere ruje n'amafaranga, tere noire n'amafaranga. Ivyakatsi byose muramura n'abantu bari ku muhanda n'imiganda y'ubwatsi mugabo utunzi naho biranguye bararushika mbaka. Bakiriwe n'ingo wamekirasa tu amaboko bakarera akavuga ngo leta nakitumari. Yega leta n'umwe n'igihugu abwirizwa gukorera ubuzima bwe bwose gushika naho yisazira agataha. Si igihugu kikure none imisozi ukoreraho. Imisozi yuje n'umutunzi ifite n'umutunzi hejuru. Wewe umuntu ubwirizwa gukora kugira ngo uteze leta bye kandi Imana yarabije n'imbabazi ariko ni nyabutungane. Rero nk'indongozi muze mubere abavyeyi abo mubiteho mubumvirize. Ushobora kutaronka icyo umuhereza mugabo ukamwimana agataha anezerewe. Iyo uyu wari umuti wawe hanyuma ushaka hirya y'ejo wamaze kubona umuti ugasubira ukawumubwira kugira ngo amererwe neza mu ngorane afise. Nagomba hereze akajisho hano kuziko ngorane kurangiza. Aha muri kuminenga baca umugani mu Kirundi winimenya n'indinenga. Iyo umuntu atabanje kwiraba arashobora kugenda aratumira abandi bose mugabo nawe akibagira ko ipantaro ryatawuse abandi ngo nawe bari baramutumira. None rero twiraba ikintu kirarangiye twarakoze. Mbega twakoze neza cyangwa twakoze nabi? Twagomba gusozera rino jambo dusaba ingendo nshasha. Ingendo nshasha guhinduka no guhindura. Sinza kwiteba ko tuzoruhangana kandi gukorana tuvugana ibirenge ibi mugabo nta muntu aguma hahandi koko nta kintu kiguma uko cari kiri. Isi irahinduka, isi irazunguruka n'ibindi ko byose birahinduka. Niba aho wabisize ukiri umwana urashobora kuhaca ugasanga ni ikihari cyangwa ugasanga byarameze kw'ibyatsi kandi twari tuzikwiriye ari ikintu gihambaye. Natwe rero turakeneye guhinduka tukajyana n'igihe mugabo nziza, indero nziza, indero n'ubundi gukora ibikorwa. Tugende twihane twumvire twihanure kugira ngo dutangure imirimo n'ibikorwa tutumire hanyuma duheze duhindura abandi gusa. Ikindi mujye nshaka gusozerera ko kwirinda iki kiza cya coronavirus kandi tubashimira intambwe nziza. Mugabo iyo haciye iminsi atari baravuganwa ko corona yoba yagejeje abantu hirya no hino hari igihe batari byo ari ikindi gihe bari byo mugabo kenshi batari byo kuko ibipimo bimwe byakurirwa hano hirya hariya usanga abantu 1000
ibice ubusa n'ibice 32. Kuvuga ashobora kuza abantu 100 tugasanga harimo n'icyacu batwaye. Icyo ni igiti kiri hasi. Ubwo ni igice gituma twica cyane. Twaraye gukomeza amabwiriza. Kuri je naona abantu benshi batibanga, usanga abagenzi batahari bakundana kiki barakora kikinga kubona aceni hivyo. Nimukurikize amategeko. Biramubona muri iyi minsi tumaze iminsi gukurikiza impanuro zo kwa muganga z'isuku n'indwara z'intoke zicafuye, indwara zituruka ku ntoki zicafuye zaragabanutse. Muci murazi biza byahora by'amabitera bitari kimwe gukorera mu kinyari ariko murora kubyagabanutse. Bitwisha cyane na gato. Kandi tumenye yuko twikingiye twadukingiye n'abandi. Hanyuma duheze ivy'Imana yatwemereye tubishike kuko Imana yashobora gusezerana ikintu kigira utabara n'ugikurikize natuzoroha. Aba rero nagomba ndabize ndabipfuriza ibyiza n'umusanzu. Ndabize kandi ndabipfuriza kurangira mu muryango yanyu. Bani baheza umuntu wese aba nahatuye. Bani bagirire neza. Niba navuga ati bani bagirire neza, bani bagirira neza bishaka. Ndabasabe gutera intambwe ya mbere n'abanyagihugu marayiteye uremeza ko Imana ija imbere mu bwiza shimwe. Imico y'umwana yamene ibyaye muci banje ndahije. Twandanya ahubwo dutere intambwe. Dore ko Imana twayibwiye kwije imbere. Turemera natwe kugira mu nzira yayo dukurikire. Indaro dukurikire.